Nelly natari mu bantu muri ya giteramo bari bafise novuga nti bwa mbere igitangura yuko yari arimo mu bantu bazoba baje kugira promotion mbega uno munsi nakubaje ikibazo tumufitane umubano wa Nelly tumufitane umubano kuno munsi kwino ncuro mbega mu biganiro byanje akenshi narigeze no kubivuga muri twari kumwe n'abanyamakuru benshi biragoye kugira ngo uzosange ndiko ndavuga umuntu ku giti ciwe na cyane cyane iyo mu bintu ndiko ndakora ata kintu mfise ndamurabirako biroroshe cyane kumva ndiko ndavuga amashira hamwe manini dufise ibyo turabirako aba yaragize ibintu akora abantu baba role models abantu bicitegererezo nyuma ndabavuga cyane ariko sinkunze kuvuga ngo umuntu ngo yaramvuze ngo naje ndamuvuga kuko umuntu avuga umuntu azi umuntu by the way no kuvuga n'umuntu utemera buriye nabe ko ugenda mu ndege yawe kuba ngenda mu ndege yanje isumba izindi mfise izindi zose ziri hagati yiyo my people it's another blessing kubana namwe ku munsi kundi bakunzi ba Dan TV show ndetse n'abakunzi ba Kiwacu Media. People them call me Dan for world, the most champion conqueror. Iri niteko n'undi munsi dusuye gusangira tukumwe namwe munyumvise ndi kuri mic mandabaza ni exclusive content, exclusive news gizitandukanye. Muramubona aho imbere turi kumwe gukora igiteramo akazana umunyamahanga akomeye cyane hano mu Burundi ariwe Mr Light. Niho turi kumwe kuri screen za Dan TV show no kuri Kiwacu Media. Reka ndamureke atwidondore mbese natubwire nawe yahora. Turakwakiriye Mr Light kuri Dan TV show no kuri Kiwacu Media. Bakoze cyane. Tunezerewe no kuba kumwe namwe n'ijyambere hano ariko turanezerewe cyane gusa n'amahirwe. Yego kuba ari nk'umuntu ashobora kubona ijyambere amazina yanyu n'ayaye. Jene twajandodiye nko kujya wavuze amazina y'ikirundi jandodiye na Mr Light yarakwiye mumeze ariko jandodiye niyo mazina yanje ishishikare hanyuma Light najyo ni ijyakazi okay Light Mr Light Mr Light n'umuntu ki tuvuga ngo Mr Light n'umuntu ki majamaki ikibazo cyiza gikunda no kungora rimwe na rimwe ni navuga ko Light ni mu majamaki navuga ko ari umuntu w'abantu umuntu akunda abantu icyo ni ikintu cya mbere niyiziko akaba n'umuntu ni Murundi by the way umuntu akunda abantu umuntu ni munini aba afite utuntu twisha akora ariko muri byinshi nkora harimo bike bisumba ibindi harimo gukunda abandi gukunda abantu kunezererwa n'umunezero w'abandi of course birumvikana nagiye ko unezerwa ko bitongwa nabi nimba nkunda aho mba ndimo hanyuma umu entrepreneur umurundi numva mengo birahagije tundi natwe twatundi tuza rimwe na rimwe nkunda umuziki cyane yego nkunda umuziki n'abantu gusomvya ibintu okay amahera nta muntu n'umwe atayakunda nawe okay Jean de Dieu novuga neka ndagusubiza mu bwana Jean de Dieu akiri umwana nameze gute mu myaka mike nibuka reka mpere nko mu myaka 10 nibuka ko mu myaka 10 muri primaire bimwe mu bintu uko niyibuka hari umuntu ataba yibuka ariko bimwe mu byo nibuka mu buto harimo ko nakunda ubucuruzi mu bintu nakinisha ibintu byo kudandaza bya bindi ufise na telefone kumva wigurisha kugira ngo urakoronka mu inyungu utazi n'amahera yaguze kuko ico gihe nta mahera twari dufise kuzigura usanga umuntu yaguhaye nk'agakado je numva no wigurisha iyo kado nka ico mbonamwo ku mafaranga yaguze ko nta n'abanzi narakinisha cyane ibintu by'ubucuruzi n'iby'umuziki ibyo nibyo bintu binini nakinishije gusumvya ibindi niyibuka ko yari umuntu akunda ibintu by'umuziki nkakunda n'ibyo bintu byo gukina
ico byo gukina n'ubucuruzi ni business y'iki gihe ariko ico gihe numva umenga umudandaza narumva ko passion yanjye harimo kuba no dandaza yego ngaho muri adolescence nayo mwayinjiyemo gute nibaza ko ivyo bintu byararuta ibindi abana muri adolescence bari abantu muziki ariko wariganje cyane muri adolescence umuziki wari ufise ingufu nyinshi ku ishuri gufokasinga ntibyari kirenga ariko bitumwe n'umuziki kandi sinanaririmba narakunda narakora ama playback adolescence narakora ama playback warakunda kuririmba onso nasubiramo indirimbo z'abandi bantu benshi cyane abaririmbyi bo muri Amerika adolescence yanjye yari iganjwe n'umuziki cyane gusumvya ibindi urukundo ntibyari kirenga mugabo abandi baca birukira mu bindi bintu mu ducopain copine we wifukazinga ku muziki narabijyamo mugabo umuziki warasumba ibindi narategura ama théâtre ku bigo by'amashuri kandi usanga ari ugukora izo ndirimbo z'abandi bantu ugasubiramo indirimbo y'ubundi ugasubiramo neza ibyo bintu rero byaratwaye igihe cyanjye cya adolescence gusumbya ibindi byari kugitwara urumva ko umuziki wariganje cyane gose kandi narabikuramo n'amafaranga ndavyibuka yaba ari make gusa mugabo byaraboneka ko bifise aho bigana narakora izo ku minsi mikuru ku mashure nagiriwe initiative bimwe by'amakermesse nagira na initiative yo gukorganiza ibintu byanje kandi ntafise indirimbo n'imwe ayo mahera make tukayabona kandi nkayaryoherwamo kuko nta kindi ico gihe ntiyari menshi yaba ari make mugabo yaragutera motivation yo kubandanya ibihe byiza cyane nibuka sinzi ingene binyibukira biba bikenewe ko umuntu abanza agasubira inyuma akiyumvira ati mbega ibi bintu naho nabigiyemo mbega nari mfise passion muri jewe umuziki wa Mr Light twe twamumenye nka Jean Dodi hari mu mwaka uheze muzanye mu igihangange Doben for the first time gushika hano i Burundi byari bimeze gute kuri wewe kuzana Doben kuzana Doben byara amateka ndavyibuka ko ubwa mbere twahuriye i Burayi baida ubwa mbere menya Doben kwanza twese Doben turamuzi twakuze tumumva rero nagize amahirwe ndaba mu Rwanda muri guhera 2016 nageze mu Rwanda rero uko twumva bajya baririmbyi bakomeye bo mu bindi bihugu iyo ugize amahirwe ukaba uri mu gihugu ciwe umwumva kurusha birumvikana ko yari umwe mu baririmbyi na prefera cyane kugeza n'uyu munsi umuririmbyi afise ibintu byinshi nshobora gukunda usibye n'umuziki wanashima lifestyle yiwe uko agaragara rero Ben yamye ari umuntu nubwo hari n'abandi ariko Ben yamye ari mu bantu bari top nkunda cyane haba mu muziki w'u Rwanda cyangwa n'ahandi wanashima rero duhura inshuro ya mbere i Burayi yari yaje mu giteramo yazanywe n'abandi bantu ndavyishimira cyane bimpa motivation kumva ko hari ikintu ngomba gukora ndamutse ndagishoboye kubera ko iyo plan yo gukora ibiteramo ntayo nari mfise muri vision yanjye cyangwa muri projet zanje ariko ikiranzamo bivanye n'ukuntu twari twahuye inyuma y'umwaka umwe duhuye ntashi Burundi ku nshuro ya mbere navuze ngo nshaka kugira ikintu nkora kuko nari navuye Burundi nkunda umuziki ndaraba ibintu byose nshobora guhera ko nsanga umuziki ni kimwe mu bintu nogira priority haba hari n'utundi tuntu ku ruhande ariko umuziki nabona ari ikintu gikomeye hanyuma mu mazina abiri niyumviye ico gihe yari amazina abiri yari Meddy na Doben hanyuma ico gihe Meddy message yiwe irateba kuhirwa canjana n'ibintu binyarutse Doben abari wo kwishura mbere njana na Ben hanyuma byagenze neza cyane uko twabiteguye nk'ukwezi kumwe tuba inshuti kurusumvya ibindi ico gihe twaravuganye cyane kugeza aho ubushuti buriyongera bituma n'ibikorwa twarimo tubikorana urukundo rwishi hanyuma rero umagiye ngo wiyumvise gute nibaza neza ko umunsi yashika ku kibuga cy'indege
je narabonye ko byari ibintu bikomeye cyane gose ikintu gikomeye kuko kubera twari twamaze kumenyerana narumva ko ari ibintu byiza ariko nyene namaze kuvyakira mugabo uwo munsi narabonye ko kameme mbonye umunezero abarundi bari bafise abona ibintu ko biriko biragenda kuri aeroport naranezerewe umunezero uriyongera birangora nyene no kwifata emotion aba menshi so birumvikana ko nanezerewe cyane gose barenga ibihumbi amajana banezerewe abana abantu batoyi cyangwa bakuze ubona hari ababiboneyemo ikintu gifadika kirenze n'umunezero aho nyene niho nashaka kugera ni igiteramo cyabonetsemwo amasaga menshi agiye atandukanye cavuzwe muri irya cini baza yuko ari igiteramo caronsingira cavuzwe cyane gose waraciye mu bintu byinshi muri urya mwaka umaze gutaha mu gihugu uzi yuko uje gukora ikintu ugacura intambwe nkazijya wowe nka John kugira usura ugahaguruka ni ikintu cyatumye uba motive kugira usura uhaguruka avuga ati jewe ntegerezo kubandanya nkabandanya akorera umuziki w'u Burundi ikintu cyatumye mba motive urumva deja je namye ndi motive nabikubwiye umbajije kijya kibazo cyo mu ntango nabaye motive mfise imyaka 10 ibintu bya n'umuziki kuko wanambugije no gufokasinga ku bintu byo kwishure cyane bimwe mu byo nishimira by the way kubera ko nabaye na fokasinze ku muziki cyane so kumbwira kubera abantu benshi baba bakumenya ubunyene hari igihe umuntu atabazi kahise kabone iki mugabo abantu tuzinanye neza muri kahise barazi neza ko atakintu cyonca intege ku bintu byerekeranye n'umuziki kiretse nabuze kapitale yo kubikora nayo ibindi ntibiba biryoshye birumvikana arabandi bantu bamwe na bamwe nibaza ko batosubira hanyuma mugabo kuri jewe nibaza ko abantu bavuze yuko kiya giteramo utigeze utaronse umwanya wo gucitegura cyane ubabwira iki kuno munsi ga John sinzi ico barabiko mugabo nibaza ko project nk'iriya biragoye kwikora utayiteguye ndakubeje no munsi tumubana umufitane na Nelly umeze gute umubano dufitanye na Nelly umeze gute kuko ari mu bantu bamwe bashatse guca intege kiriya gihe aba gucibwa intege kugira nabivuze mbere kugira ngo dufate guca intege umuntu nka umuvisionnaire kumuca intege ugomba nawe kuba umuvisionnaire mbere hanyuma hariho nk'ibintu bidashoboka mu bintu bidashoboka harimo nko kubwira ngo jewe ukumbona hano naciye intege Kenya cyo ni kimwe mu bintu nibaza nabandi ko ndakubesha hariho ibintu bigenda birutana no guca intege bivana nanone n'ikintu guca intege bikategwa n'intege ufise uko zingana hama jere intege mfise nibaza ko atari nanke kubera ibintu maze igihe kinini bishobora gusaba abantu guterana ari bisaba yuko bagwira umwe muri babiri bishobora no gukunda by the way I'm not sure kabisa ko byoroshe Nelly atari mu bantu muri ya giteramo bari bafise novuga nti bwa mbere igitangura yuko yararimo mu bantu bazoba baje kugira promotion mbega no munsi nakubaje ikibazo tumufitane umubano wa Nelly mufitane umubano kuno munsi kwino ncuro mbega mu biganiro byanje akenshi narigeze no kubivuga muri twari kumwe n'abanyamakuru benshi biragoye kugira ngo uzosange ndiko ndavuga umuntu ku giti ciwe na cyane cyane iyo mu bintu ndiko ndakora ta kintu mfise ndamurabirako biroroshe cyane kumva ndiko ndavuga amashirahamwe manini dufise ibyo turabirako aba yaragize ibintu akora abantu baba role models abantu bicitegererezo nyuma ndabavuga cyane ariko sinkuze kuvuga ngo umuntu ngo yaramvuze ngo naje cindamuvuga kuko umuntu avuga umuntu azi umuntu by the way no kuvuga n'umuntu utemera buri Yesu ni igiteramo cyagenze neza félicitations je narindi igiteramo cyabaye ku imeze officier ni igiteramo cyari kiryoshe cyari bien organisé cyageze ku masaha cyatangwe ku masaha en fait congratulations akwijewe nabonye mengo ni igiteramo cyiza reka tubandanye ku munsi wejo zatubona inkuru ikirasirikira ati REMA performinga mu Burundi abantu benshi baravuga ati ivyo bintu sivyo mbega vyogenda gute vyokunda gute muri make abantu burya ni ikintu kinini abantu n'abantu nyene
ubu urabona ko turi hano turiko turakora ubu ni sangahe ubu ni saa 3:30 saa 3:30 z'ijoro ntabwo nibaza ko abantu bose bariko barakora hari abantu baruhutse hari abarakoze mu gitondo abaryamye ibintu biratandukanye nizera neza ko iyo nozorindira kugira ngo ibintu nkora abantu babanze bavyumve abantu urumva wowe uri umujene nkanje tuzaturanaganira abantu kenshi biba bigoye kugira ngo umuntu atari yumvirira ibintu vyiwe azokwiyumvira ibintu vyawe Jesse numva ingene ushobora kumbwira wowe ko ejo wanyoye fantasitro nkacanza nkandi kugira ama commentaire ngira kubimbwiye gusa bimbwiye ikintu cyo nyene ushobora kuvuga no kwemera canke nta kindi kubera ko ni wayinyoye sije nayinyoye rero biranatangaje kumburengira ngo ibintu dukora abenshi baba babona byo kwiye gukorwa n'abandi niko je nabifashe kubera nibuka ko n'igihe cy'ubwa mbere tubabwira ko Dobena zoza benshi ntibavyemeye amakuru hanyuma icyo ukora ico gihe uragenda ukaruhuka ukabandanya imirimo hanyuma umuntu akaza hanyuma abaje bakariha ayo mafaranga bakayayishura tuba twabikoreye tukana promotingiramo n'igihugu nta bindi nuko ibindi byo bavuga abantu ntibashobora kureka kuvuga muri make biriya bintu by'ama evenement bikunda kubamo n'ingorane wanashima niyo mpamvu ntakunda no kubivamo ibintu byinshi umuririmbyi murashobora no kuvugana umuririmbyi ntabwo ari machine ntabwo ari umuririmbyi ashobora kugwara umuririmbyi ashobora kugira ibibazo umuririmbyi ashobora ni nkawe ni nka jewe rero bijya bintu byo gutega iminsi buri gihe haraho ndabiraba nkavuga bijya birabaho ibiteramo birasiba wumve ko hari n'ibintu binini bisiba gusumba ibiteramo imigambi y'igihugu irasiba irateba ariko ugasanga mu Burundi urazanye projet urayize ngaho mugabo ndibaza ko bivuga abantu bakeyi bataratahura ibintu ngene bimeze kubera batazi nk'ico business iguye evenement ntumva atakindi kintu bagomba kubivuga ko nimba utaje guterera sponsor ngo duterere ntumva benshi nibaza ko batabafise n'ingene bazoza muri ivyo biteramo kuko nk'igiteramo ca REMA nibaza ko kizoba kiri mu biteramo bizimvye byabaye muri iki gihugu cyane gose bamwe nibaza ko babona ko kuhagera bizobarusha bagomba guca intege abandi ariko ntabwo badufise kubera ko ibiteramo byacu birazwiho amakarite amwe harimo n'ibiciro rero n'ivyo ntitwavyibagiye bigomba kubandanya kuriya mbere bigenda byiyongera reka ndagusubiza inyuma kugira wiyumvire REMA kumuzana i Burundi wafatiye kuki kumuzana mu Burundi ikintu nafatiye ko cyambere nuko revo ariko uyu munsi revo nibaza ko iri hejuru cyane gose Burundi ntibukeneye ko tubazanira babandi bama umuntu yamye ngahe ejo hirya ejo sinibaza ko ari Burundi bukeneye ariko nanone umuntu akora ibintu ashoboye birumvikana nta muntu twota kumwikomo ariko REMA nibuka ko twahuye ubwa mbere mugira ubwa mbere hanyuma turagira nico kiganiro je sinashaka nuko bigera iki gihe mu migambi yanje mugabo byageze igihe kubera impamvu nyinshi zitandukanye ko numwe mu bantu bagoye guhagurutsa REMA n'umujene REMA ntakuze umwana akiri muto nibaza ko atamyaka 27 afise indirimbo nyinshi n'umuntu ari kuronderwa n'isi yose umuntu amaze guperforminga muri Ballon d'Or ntabwo REMA ari umuntu nibaza ko noza kuvuga ngo aroroshe kubona uko nyene n'umuntu na projet mufitanye ntabwo afitanye na projet nawe wenyene ugomba kubimenya ivyo ukabubizi ko ugomba kuguma uri kuraraba ibintu ngene bimeze kuko ama programme yabo bari manini bafise ama projet menshi baronderwa n'ibiteramo byinshi usibye kuba igiciro cyiwe kiri hejuru birasaba no kwihangana kuyishi kugira ngo ibikorwa byanyu bigende neza so rero navyumviye umwaka uheze hanyuma programme je nashaka ntiyakunze iyi yari programme yiwe iyi ya Fevrier 14 ni programme yiwe itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umunsi mukuru w'abakunzi mbese Valente je sinashakiye mugabo kubera umwanya wiwe byabaye ngombwa mbega kuvugana nawe kumusigura kugira mushire ko akoro kuvya mu mwavuganye mbega ntivyakugoye nizahe challenge wagiye urahura nazo kugira ushobore guhura na REMA mushobora kumvikana
challenge za mbere uhura iyo uri kuraganira n'aba baririmbyi uramusaba ko muhura akakubwira igihugu muhuriramo naho nyene niyo vyubahirije rimwe namwe birakunda no kwanga wavyubahirije byakubwiye kandi ugomba kwiyanga kuko n'abastare n'abajene bafite amafaranga menshi cyane gose so umuntu rero aza kuvuga ngo kuba ngo mwishe programme hari ikintu kinini biza kumutwara ibyo rero ugomba kubimenya ko ushobora kuva muri Nairobi umugiye guhurira New York hanyuma ugasanga afite indi programme zero ni zimwe muri challenge twagiye duhura nazo n'ubu tubandanye ziba zirahera kuko biba birahera kuko byari sanse ko na affiche yacu igomba kuba yamaze kugera kuri Instagram yiwe imbere ko dukora iriya press conference biraba so niyo ni indi challenge kuvyerekeye ama challenge rero ni mbega kubona affiche tarasohoka uno munsi ku bantu bariko badukurikirana bashobora kwibaza ati mbega ivyo bintu bizaba bikunda nka mwe navuga Rema n'umuririmbyi akomeye ku isi tuzi nkuko mwabivuze aracara mu yabaga mbega concert yiwe izoba itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri ku munsi w'abakundana 2025 mbega igiteramo cyo giteguye gute muri make igiteramo ciwe pra yacu iracyari kwirigwa ko kubera ko ni igiteramo kinini twe tumaze gutegura ibiteramo bitari byinshi bibiri gusa tumaze gutegura igiteramo cya gatatu tugiye gutegura hano mu Burundi rero igiteramo cya gatatu kikaca kiba ari kinini kingana kuriya bisaba ibintu byinshi cyane gose bisaba ibintu byinshi ariko tubigejeje kure kubera ko ibyinshi tubisemo uburambe turabimenyereye ivyo biteramo bibiri twakoze ubwa mbere nubwo umengo ni bibiri ariko birimo 10 birimo ubushobozi birimo kuba wogira uburenganzira bwo gutegura ibindi bintu byinshi umwanya muto c'est experience dusanganywe twarongereje na equipe dushiramo abantu babizobereyemo kuturusha twizera neza ko bizotuma iyi concert igenda neza gusombya uko abantu bavyibaza mbega twarabonye kwa Doben habaye hatanguye kuba meet and greet mbega twitege yuko kubera hari abantu baba VIP bazokwambara byarema birumvikana hagomba kubaho igiteramo VIP n'ikindi gisanzwe kandi tuzokuyarangira ko VIP y'uyu mwaka igomba kuba y'uyu mwaka utangura igomba kuba VIP ntibagirwa mu Burundi ya VIP nyene ikwije amategeko apana ya VIP yo kubesha hanyuma n'igiteramo kindi gisanzwe naco kigomba kuba mu impinduka nyinshi organisation iri ku rwego rwo hejuru mbega Jean Dodier mwari yumviriye ku banyagihugu bato kuko hari abantu ejo je nk'ibishaka ku rubuga rwanje tiremazoza hari abavuze ati mbega aho hantu tuzohashika bizogenda gute ayo mahera tuzori hayo ku mwango bizokunda est-ce que mwari yumvire ko banyagihugu bato kubashira ku mapri ari un peu abordable meze gute yego twaragize na idée nziza kubera ko twararavye usanga ibiciro bihuranye na Rema bishobora kuba ari binini cyane ariko turavuga tugomba gushiraho ikintu gishobora gutuma tworohereza abantu beshi bashoboka cyane cyane ku giteramo kigira kabiri dukurikije uko ibiciro byo bihagaze tukagomba gukoresha uko usanga turiko turankira abantu beshi kuhagera ariko turacari ko turakora projet izoha amahigwe abantu beshi izo bimeze nka tombora kugurisha amatike ari hagati y'ibihumbi 6 n'ibihumbi 7 mahigwe ibihumbi 7 amatike ibihumbi 7 hagati ya 6 tike na 7000 tukagurisha nk'amahigwe ayo matike akagurishwa ku mahera makeyi imbere y'igihe ariko imbere ko ku mahera make akagurwa n'abatomboye abagize amahigwe bivuze ngo ayo matike ashobora gutanga uburenganzira bw'abantu ibihumbi 7 borohewe n'ibiciro kwinjira bikaborohera kuko twasanze hariho ibiciro tudashobora kujya munsi bivanye natwe nuko uwo muririmbyi ahagaze kandi venezera ko wari wese ashobora kubitahura ariko kubera ko twifuza ko igiteramo cyacu cuzura ibisanzwe turavuga ngo bigomba kuba tugomba gukoresha tekinike zishoboka abarundi bakanezerwa kuko nibo umuntu abikorera ntabwo urumva Rema twamutwaye muri Zanzibar twari Bujumbura n'abaruguru bashikiwe
ego mbega gushaka no mwanya tuvugana muramaze kwiyumvira ibibanza ama concert azoberako ego twaravyumviriye ariko turacyariko turako tugomba ibibanza binini ico ni ikintu cya mbere cyane cyane nk'ikibanza cya concert ya rusange ni ikibanza kigomba kuba ari kinini cyane hari ntituradeside ikintu na kimwe ariko hari ibyo turimo twirigwamo buri munsi turako byogenda uko ibyo bintu byogenda neza uko tubishaka kandi twaryohera abantu uko byari bitegereje. Yego twarabonye kwa Tayiga hariho abaririmbyi babiri b'abarundi Fizo na Zadbi. Mbega uno mwaka wariyumvire gushiramo abandi barundi canke tuzobona aba legend kandi bimeze gute? Muri iyi minsi rero nasanze umuziki w'u Burundi bitandukanye nuko byahora. Umuziki w'u Burundi uhagaze neza cyane gose ariko bimeze neza ku buryo utogira ikibazo cyo gutora umuntu aza gufasha REMA. Rero muri iyi minsi ntituradesida ariko ndibaza neza ko tuzoshira ingufu muri new generation aba ba Fernando ba Dramatic n'abana bahagaze neza cyane gose kuvyerekeye inshuti zacu imiziki yabo urabona ko abarundi bayishimiye kandi nanone urumva ngo kandi ibintu umuntu abikorera abarundi babironka inyungu ariko young generations incuro zo bifisemo umwanya munini. Intambamyi canke amakosa canke novuga ni utuntu twagiye turaba tudu challenge muri concert iheruka mbega mwiteguye gute kutugwanya kugira uno mwaka concert ya REMA izobe ari concert naho bavuga ngo nta nyambita iburagahonze ego mwiteguriye gute? Twiteguye neza kuko urumva ibyo twakoze umwaka uheze wari umwaka uheze umwaka deje uraheze so mu mwaka buryo umuntu yabishatse aba amaze kumenya ibintu bitari bike amaze gukora rero tubese nibazwe turi mu bantu batabishaka turi abantu bakunda guhanurwa kwiga twize byinshi nanone baranavuga ngo numvise ukunda imigani giti ni gukora mu gisho kabiri ibyo twabonye tutifuza ko bisubira kubaho hari n'ibyo twabonye twifuza gukomeza niko ubuzima bumeze umuntu agenda yevorwa buke buke ariko nanone nibaza ko ubu tuzobibona ntitwokuye amanota menshi ariko turifuza ko muzoduha amanota inyuma y'ibi bikorwa tuzobona feedback ego nyuma yo kuzana REMA reka dusimbire gatonya twari twabonye yuko hariho ibyo mwazanye yuko hariho muje gufasha gutwara abantu mu Burusiya navyo bimeze gutega John? Ni projet nziza tumaze igihe kinini yo gutwara abakozi hanze y'igihugu kugira ngo ni bimwe mu bintu binafasirita kuzana amadolari mu gihugu amadevize ibyo rero twabikoze kuva kera kuva mu mwaka uheze ariko biragenda bitugora ni ibintu bitoroshe biragora bisaba ibintu byinshi bisaba kwamiza ko rero twaragerageje hari ibyo twagize ko uyu munsi w'ejo twarabibatangarije uheze ko hari projet nshasha twari dufise nayo nkuko twama buri gihe umuntu agerageza kuryama amasaha make ngo abone ikintu yomarira abantu yomarira abarundi bacu rero iyo projet nkuko twagiye tubivuga ni projet isanzwe nk'ivyo dusanzwe dukora kubera ko mu byo dusanzwe dukora kampani yacu harimo kuronderera akazi abantu no gukorana n'ibindi bigo bikomeye tukabikora ama service bidusavye ivyo rero harimo nko kuba kampani kanaka ikeneye ama service kandi dusaba tukayiha abayakora cyangwa kuyakora tuba tuyakoze mugabo dutanga ababikora twebwe rero ivyo ni ibintu tumaze imyaka hafi ne dukora mu mahanga mu Burundi n'ijyambere tugiye kubikora kandi tugiye kubikora kuri nibazo ko ari nziza cyane y'abantu benshi ni ibintu bizofashiriza harimo abantu benshi babone imishahara myiza bakwiye hanyuma na kampani nayo ivyungukiremo ibironkeremo udufaranga birumvikana. Mbega systeme yo gutwara abantu mu Burusiya ni systeme mwatubwiye ko ari systeme wamwe muyumvira ko muhizanye ubu bushasha mbega abo bantu mukeneye gutwara murafise imyaka muraba murafise mbega bimeze gute mushaka kumenya information ama kampani twagiye dukorana kuri incuro yatweretse ko afavoriza bivanye n'imirimo bazoba bari gukora ifavoriza abantu kuva ku myaka 18 gushika ku myaka 35 iyo ni imyaka
batweretse ko tugomba kubahiriza kubera ko abo bantu bashoboye ivyo bintu izo service dukeneye arizo zo gukora mu mahoteli mu ma factories gufasha imirimo mwe niyo bitaruhishije cyane ariko nanone isaba kuba uri sharp isaba kuba ubambutse uri umuntu afite imbaraga ufite energy ivyo nivyo hanene badusabye byo kugira ko cyane kuri cyo cy'imyaka urumva ko ntabwo ari wari wese yemerewe mu myaka 40 urumva ko nabayemerewe ntibamutwemereye mbego uwo bakeneye kugira ashobore gutanga izo procedure yo baronka gute yo bakura he ego ndaza gutanga nimero twatanze ejo no ku bandi nizo nimero bahamagara abo bantu bakabafasha adresse yaho dusanzwe dukorera ni muri Rohero ya kabiri Avenue Sucede nire nimero 25 uhageze ucuhamagara ijya nimero zisuza kuguha ushire ku kiganiro kababwira bakakoriyanta bakakwakira bakakubwira ibintu byose bisabwa kugira ngo ube wiyandikishe muri ivyo bikorwa kandi birihuta twarabwiye abantu ko dufise des semaines gusa kugira ngo hacyatangura ibikorwa byo gupima ubuvuzi n'ibindi kubera biri mu byo badusabye aba partenaire bacu bo mu Burusiya mwavyumvise yuko Mr Light canke Jean de Dieu utegura ibiteramo gusa mbese aje no novuga gufasha abarundi kuronka ubuzi mu gihugu c'Uburusiya nibaze yuko adresse yayitanze inimero muraza kuzibona aho munsi mu kiganiro mushaka kumenya byinshi bigiye bitandukanye tuko turagana ku musozo nibaza yuko ahanini igiteramo twogaruka gato mu giteramo tariki 14 z'ukwezi kwa kabiri nibaze ko ari igiteramo giteguwe neza ni igiteramo kizoza mu REMA ni igiteramo mumwe ko muracumva uno munsi ko no mwanya mwumva gute cyane mwiyumva gute about ico giteramo cyane imva neza vraiment hariho ibintu umuntu agerageza ariko iki ni kimwe mu biteramo nanjye ntazobona kibaye nanjye ubwanjye ndakinyotewe kubera ko ibiteramo byarimo bazi kwitabira je ubwanjye si byinshi cyane ariko bike muri byo nitabiriye naranezerewe cyane REMA n'umuririmbyi ariko ku rwego rushimishije biraryoshye kumuraba ari kuri stage twese turabizi ibyo rero ushobora kumva ukuntu ushobora kumererwa ni ibintu byiza cyane mu myaka 5 Mr Light yibona he mu myaka 5 iri imbere tuzaba turi muri 2020 tuzaba turi muri 2029 rero reka dufate 2030 kuko ni standard ntaco kimwe 2030 ndafise ama goals amwe ntabwo nibaza ko ari yose novugira hano ariko amwe muri yo harimo kuba nka kampani yacu ari imwe mu makampani akomeye cyane muri East Africa ndetse no mu mahanga nubwo hoho bigoye buhoro ariko muri East Africa nibaza ko naho na kampani aho ndayibona igomba kuba ari muri byibuze mu makampani 200 ya mbere muri East Africa birumvikana ko mu Burundi dushobora kuba nk'aba kabiri cyangwa niyo ndoto ni dreams nyuma turafise n'ikizere kinini ko bizokunda kubera ko ibyakunze nivyo byari bigoye cyane iyo ni indoto iyo ni aho niho hantu nibaza ko naho na company mu myaka 2030 ishobora kubihagaze mu masekiteri yose atandukanye kubera ko naho na company ikora ibintu byinshi bitandukanye harimo uburimyi ubworozi niya indoto nayo ibisazi mako murambwira aho mwibaza indoto y'ibisazi kuri personally hari dream imwe maranye imyaka 3 nizera neza ko nipfuza kuba nagize ko 2030 entre 2030 cyangwa 2032 kuba ngenda mu ndege yiwanje iyo ni dream imwe muri isumbizi kandi buri munsi uko mvyuse iyo dream biri mu mutwe kuba ugendera mu ndege yawe kuba ngenda mu ndege yanje 2030 cyangwa 2032 amen iyo niyo dream isumba izindi mfise izindi zose ziri hagati y'iyo niriya nahereye ko kuba na company igomba kuba mu top 20 companies in East Africa iyo niyo goal nayo dufise nka na company personally nkanje nipfuza ko ku 2030 ngomba kugenda mu ndege yiwanje
yeah. Indirimbo zitatu kuri no mwanya ari nka wewe all playinga z'abarundi ni nkiza indirimbo zitatu numva cyane ziri hejuru muvuga ati je no musi sinora ntayumvise harimo indirimbo bita No Sara ya Bifes harimo ijyanyuma ya Rinoji harimo harimo indirimbo ya Alvin Smith remix ya hahi indirimbo ikozwe neza cyane kabisa indirimbo zitatu iyo ndaye ntazumvirije biba bimeze nabi ncamenya ko nabuze umwanya biko okay novuga nti turiko turagana ku musozo ama projet ya now company novuga nti ari nk'umuntu akene kuja kubisacinga yo biraba hehe cyangwa ari umuntu akene gukurikirana ibintu ama projet ya Mr Light yo rabira hehe now company ama projet yayo usivye izo tuvugira kuri social media iyo twazikoze izindi projet je nibaza ko ahanini kesha atabari ngombwa ko abantu bazimenya kubera izo tumaze kuvuga nizo turi ready yo kubera naho na company sama projet mesh ariko amwe ntaraba ready yuko tuyabwira abantu nk'ibintu bijyana n'uburimyi iyo ubibwira abantu ugomba kwerekana umwimbu cyangwa ugomba kwerekana yaho imirima igeze rero turagera kuri level tubona ko twobwira abantu aho uburimyi bwacu bugeze n'akarorero bivuze ko hari n'ibindi hanyuma ubwo twabyemeye ikintu cyose kizokorwa na company twe dukunda media dukunda ko ibikorwa byacu bigaragara duhamagara abantu nk'uko nyene tugahura tukababwira ibintu byacu kugira ngo abantu babimenye kubera ko iyo abantu bamenye ibintu byawe ntabwo uri ikintu bimara urabizi akajambo kanyuma hama dusige inzira amavuta akajambo kanyuma nagomba ndabashimira ni yambere dukoranye urazingene twamenyanye Mutari myinshi ariko dukoze ikiganiro nibaza ko ciza cyane ari kimwe mu biganiro vyiza nakoze ikiganiro cyo kirimo ibibazo vyumvikana ibibazo bishobora kugira umuntu yavyumvirije nibaza ko ashobora kugira akamaro natwe gutumenya vyiyongereyeho bitandukanye na bamwe mu umuntu ahura nabo usanga ibibazo ahanini uri kusanga umengo wataye umwanya ibyo bintu bikunda gushika reka ndagushimiye cyane John cyane mwakoze hanyuma twizere ko namwe nitwabatuma ko hanyuma natwe uno munsi twaje kubera mwebwe ariko natwe nitwabakenera cyane gose niko kabazo nagenda babaze yuko nigihe twabakenera tuzosura twabona turahari cyane hanyuma natwe nitwabakenera nyene tuze tubabone byo bari byiza niko abarundi babasanzwe babana neza mwakoze cyane thank you bakunzi ba Dan TV show n'abakunzi ba Kiwacu Media twe kumwe na Mr Light mwumvise yuko dufite igitaramo itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri 2025 aho REMA azoba yishikiye ku butaka bw'u Burundi abashoboye kudukurikirana kandi abashimira zose mu kindi kiganiro ciao ciao